umusore kwanza adafise amahera n'umushuga daddy afise amahera tufate bose baragukunda ariko umushuga daddy urumva ko atabari urukundo ruri nyene gukuri wewe wohitamwo wonde mwabo babiri bose ndabafatana ukabigenza gute nkabigenza gute none mwagusavye mubonane muri umwanya ugasanga n'uwundi yabigusavye ucubigenza gute umushiga dadi ndamubwira ati urumva ari ibintu bifatiriye hama nkitaba umukunzi wanje nk'umusheri wawe arashobora kubona guhera ku kirato mbe kubera iki adashobora kukubaza ko atakaza ufise ivyo bintu bikurahe ivyo bintu ubikurahe basi abasheri b'ikigerero ubu ntago batwitayeho ngo ubusheri wawe arashobora no kukubona wambaye nk'ikirato ca Samire kandi azi kudakora kandi ati ko no muhira batokwemera kugura ikirato ca Samire nabona atayo yaguhaye agaca yibaza kuyakura ahubwo nta kubaza yakuyehe arakubwira aca kubwira ngo uraberewe umukobwa yoba abona ko akundana na sheri wiwe atamigambi yo kubaka kintu no muhanura nabanze ajye inoti azimara zo abanze ajye inoti hama ni aja kubaka rero aje atekereze Salut la famille, j'espère que mumeze neza cyane ku ruhande rwanje meze neza enda bakumbuye abakunzi wa Ghost TV muri kumwe nashike sigira neza mu kiganiro Let's Vibe n'inyuma ya kamera ngira ameze neza dusigaje kubazura imbere ya kamera tubaze tukwakire muri wa Ghost TV mu kiganiro cacu turakwakiriye. Okay, murakoze cyane. Twidondora kugira abashaka kumenya bakumenye. Sawa, ku mazina yanje ni Igraneza Chanera. Igraneza Chanera. Kubeho sijyo jeda kuziko. Zikujya. Oya, ndaburivuga basi ntaga agasiono office. Akandi kazina nyene. Irindi zina ni Tiwa. Muri Chanera na Tiwa nirihe abantu bazi cyane. Bazi Tiwa. Ni kubeki wisuko. Koya basi nararikunze cyane. Warikunze basi bigenze gute? Byanjemo basi numva umenga no kwita Tiwa nyene. Byakuje exika dabitahura. Basi byakujemo muhe buryo. Wagise hasi kuva ryari kaduhera. Shasi ndavyibuka kwera. Usane kuva kera. Ni kuva kera kuva basi nkitangura kuguruza Facebook. Iryo zina natanguje. Iryo zina watanguje. Ko iyi imyenda bazina yose bacaguye iryo reka n'ubundi sindabitahura. Barabona bakeneye kuvuga ati basi izina bazi kugira umuntu arihindura ashobora gushafata kankazina kiwe akakagabanya cyangwa iki ariko wewe basi wafashe izina ritandukanye n'iryo giwawe. Okay, je basi naravuze ati ngira nuguruze Facebook ndaraba niryo zina ryanyarutse basi kuza ati reka nite Tiwa. Okay, sije yuno musi rero ni abashuga daddy nibo basi nivyo bintu bisigaye bivugwa cyane ni nubona umukobwa yasohokanye n'umugabo akuze ntiwovuga ko ego kumva n'umusheri wiwe ari kugasanga umugabo nk'afise nk'umugore n'abana ari kugasanga ngo n'umusheri wiwe ico rero nico tugomba tuvuge ko uno munsi no mutumire wacu tukivuge ko wewe ico kintu cy'abashuga daddy warusanzwe kizi cyane irya mbere cumvise ndakizi uramaze nawe kubibona basikari ivyo kabagabo benshi ariko basigaye bameze ugasanga afise umugore n'abana mugabo ku ruhande afise undi mukobwa basohokana cyane nivyo basi nivyo ubu bihari nivyo bigeze wowe nawe uramaze ku hari umushuga daddy nkuba araguhamagara canke mumaze gusohokana twegeka basi ni ibintu bibi twovuga bavyaramaze kubambwira nk'akamenyero ko kare baravuga ati biramaramaje nta n'umuntu yombora mwiyarabara turi kumwe ariko ubu umengo ni ibintu bisanzwe ubu ni ibintu bisanzwe nyene none bimaramajije gute bimaramaje kubera uko kuntu usanga uwo mugabo afise umugore
rero gaca wiyumvira none nk'ubu umugore wiwe ambanye turi kumwe aza kwiyumvira iki ubundi ho yombona gute twoba tugiye twoca tugenda muhiri wiwe oya umuntu murashobora guhura pa accident mugahura namwibarabara ntushaka yego ibyo ndabitahura ariko ico nyene ncumva kiyagiteye ubwoba nyene nawe ntashobora kumpamagara azi ko ari ahantu umugore wiwe yomubona cankwe ni ukuvuga abashigadadi nabo baraciye ubwenge ntabakeneye ko abagore babo babibona beho urazi kurya kuntu ego umupapa yashobora kuba ava ngo umugore we ho urazi ko abinyegeza ntanabimenye umugore wiwe ujya bajya bapapa banyegeza abagore be ntibabimenye none wumva ko abasanzwe abizi nawe ne ko ari bibi wiye wibaza rero abakobwa ni kubera iki babemerera basi abakobwa ituma tubemerera nuko baduha ibyo tuba dushaka ni kuvuga baba bafise amahera baba bafise amahera cyo kimwe n'abahungu ni kuvuga abashugadadi bakunda si urukundo ruba rubajaye ni nyene kugira wironkeye nawe ivyo ukeneye ego nk'ubu dufate entre umusore afise amahera n'umushugadadi umusore kwanza adafise amahera n'umushugadadi afise amahera dufate bose baragukunda ariko umushugadadi urumva ko ataba ari urukundo ruri nyene gukuri wewe wohitamwo wonde mwabo babiri muri abo babiri oya rega kurya aba yaje kundondera afise umumama nanje nkuko ntashobora kuheba umukunzi wanje ni kuvuga wowe ubafatanya bose ndabafatanya ukabigenza gute nkabigenza gute none mwagusavye mubonane muri uwo mwanya ugasanga n'uwundi yabigusavye ucubigenza gute umushigadadi ndamubwira ati urumva ari ibintu bifatiriye hama nkitaba umukunzi wanje urumva umushigadadi ni watahura nko muco gihe ufise nk'ingorane y'amahera ukeneye kuronka amahera wo kwita abandi no kwita umushigadadi kubera urumva inoti nani dufate nk'uwo muhungu mukundanye abimenye wowe bimusigurira gute hoho ikintu cya mbere cyo bimenye ndazi ko byo yobabara vraiment kandi mu mwanya yoshavura gusa nanje nogerageza gukorera mu waye yose ntabibone aramutse abimenye naho abimenye urumva no kwiyorosha nka basi nka musaba imbabazi musigurira gute kwanza no mubwira ati nta birebire nyene ni no kuku niyo bitahura reka ndakubwira ikintu kimwe bavuga ati abashugadadi babasi baba no bivuga gute bavuga ati ni mpanguhe ko ntibaba gukunda vy'ukuri nayo umva nk'umuhungu mukundanye we musigurira gute shaje umuhungu dukundanye no abasi none arashobora biravana n'ukuntu rega bayamfashe birumva arashobora kumfatana ama message canke aka nkuba kumva bamubwiye burya rero sheri wawe namubonye ari aha nahari kumwe n'uyu urumva rero mwo mwanya bivanye n'ukuntu sheri wawe ubumuzi n'urukundo abagukunda urari ukuntu ushaka kumworosha namba bikenye ko wobimubwiza ukuri ukamubwira burya rero byagenze uku uri batwaye gutahura ndabizi ko atontahura gusa nyene urumva aramutse gutahuye nawe wifata gute anahuye akakubwira ati nta na kimwe wabona imanda mukundanye n'ujya na Joe dukundanye wowe oya nta rukundo yoba afitiye nawe ubibona ko nta rukundo yoba agufitiye ega nawe ni nkuko yaca kubwira ati nawe nta rukundo wari umfitiye biki baca gukundana n'ubundi kandi nanje turi kumwe amahera y'inoti baca bakubwira ngo tuzoyaronderera hamwe ntiharagera aho muyaronderera hamwe oya none avuga ati namwe mukundanye mukayaronderera hamwe hari ikibazo mupfa kuba mukundanye none gute nk'ubu reka basimvuge ku kintu nk'umuseri w'iki gihe nk'umuseri wawe arashobora kubona guhera ku kirato mbe kubera iki adashobora kukubaza ko atakazi ufise ivyo bintu bikurahe ivyo bintu ubikurahe basi abasheri b'ikigerero ubu ntago batwitayeho ngo ubusheri wawe arashobora no kukubona wambaye nk'ikirato ca Samire kandi azi kudakora kandi ati ko no muhira batokwemera kugura ikirato ca Samire nabona atayo yaguhaye agaca yibaza kuyakura ahubwo nta kubaza yakuyehe arakubwira aca kubwira ngo uraberewe
ntibamaramara oya ntazo oya bon agaje nico kintu nico maze ibisi ugasanga umukobwa kweri yambara neza nta kazi afise kandi no miraho ntobwa kari babimugurira aho cyo bibaza ati none amahera ayakura he je nanje ibyo bintu maze iminsi ndavyumva kweri naje ningice niyumvira none amahera abayakura he ko mbeho ko abasheri bacu badashobora kukubaza ubaze akwegere nka sheri wawe akubaza ati none sheri abu shaje sinzi kubegwa cyane ugasanga mu mutwe hari ibisuko wambara ibintu bizimvye gusa ntanakubaza ati amahero yakura ahubwo rero ubu umusheri wawe aho rero sinzi yo babikura sinzi ibintu baba binywekeje ukaza wumva ngo sheri ngo ndungikira amamega ari umuhungu yagusaba si oya gusa simze sheri wanje oya ivyo birabaho ko ndazi ko ari benshi ni benshi wari nawe yagusavye wayamurungikira ayansavye ndafise no yamurungikira uyafise wayamurungikira niho bavuga ati ivyo ni ibintu bisanzwe nere wana nk'ubu nka wewe urana nk'ubu ufise nk'umushuga dadi urumva ko wewe ushira ivyo mubabazi nk'ubu nawe uciye nawe umufata nawe afise umushuga mami oya none wewe ndamufashe wewe ari abazi nawe nyene kiba ico aba yagiye kurondera wewe wamureka oya sinomureka kweri ukamureka ati genda yarondera uzirayaza oya ni hahandi nakubwira ati basi je mu mwanya nawe arinze agenda nk'ubu ndamufashe ndafise nk'ibibazo dushobora kumubaza cyatumye agenda akubwiye ati nangiye kurondera amahera none we n'ubu ukeneye gusohoka n'ubu ukeneye kwambara neza ngira nawe azaragutamo nawe mwishura gute sha mwo mwanya bazi ko abakobwa basi turagoye n'ukuri basi mwo mwanya nta jambo noro nkamvuga nyene oca umwihoze byombabaza nkamwereka yuko nyene byashavuje kuko n'ubundi naho bamubwira ngo ntuzubisubire ntago yoko ega shobora kubwira ngo basha ngo biraheze ntibizosubira ahubwo rero nko ku mugore bafise na mape baza kubonana none wogirane none wowe vyifatamwo gute wo mubabarira woca umureka basi sheri wawe nawe nyene umufatiye mwikosa kutuvuga ngo umuntu ukundana urazi ko umukunda kutuvuga ngo yango je genda ngo nashavuye iki ego byombabaza ariko basi nomwigera nkamubwira nomubwira basi namba ubona ko ugenda kurondera ayo mahera kugira jewe unyambika cyangwa girene nomubwira ati byihoze basi hama mu gihe sheri wawe bafise umushuga mama ukabimenya ariko wowe ukaba ufise umushuga dadi wewe ntabimenye mu gihe naho wowe umufashe wo mwitwara ko gute kandi nawe ku mutima usanzwe bizi nawe kumuca inyuma none ni maka noce ndamubwira ngo oya wo mwitwara ko gute muco gihe nawe umenye ko afise umushuga mama jewe ndamufatiye mwikosa je nyene nomwegera nkamubwira kuko urashobora kumubwira sheri wawe ati nukuri jewe kunyuku byambabaje basi akabyumva basi ko nabimenye basi abyumve yuko nabimenye ariko nawe ku mutima ubizi ko nawe umuca inyuma none ni gute mbe gute udashobora kumaza ati ni gute umuca inyuma nagusiguriye none mu gihe yoba ataba ampereza amahera ataba ampereza amahera afise urukundo none afite urukundo reka erega abasore bubu ni bake si benshi bafite amahera bayakurahe n'abandi bayakurahe abandi nta bushuga dadi nyene abashuga dadi bayarondeye kera abasore nabo bacarondeye nawe ntibayarondere baracarondeye ariko iki gihe ntibafite amahera menshi ku buryo bagira amahera yo kwitunga bonyene hama baca basi hari erega umukunzi wawe nahaba ku basi twebwe nabaza abakobwa ngo nimaka ngo uduhereze ngo ibirenze ngo simaka utora ngo uramuguriye ibirato ngo umuguriye umudushimwa oya ari umukunzi wawe urashobora ugasanga nk'umusheri wawe ukwezi amezi abiri arahera atakubajije ati mbebe ushaka iki ni cyo kintu ubona ukeneye ikintu ukeneye warazi umukobwa ibintu aba akeneye ego ni byinshi ariko mu mwanya uramubwira nk'ikintu kimwe
umukobwa bakeneye ibintu byinshi aho umubaza ngo ngukeneye iki yo ego ntabwo ukeneye ibintu byinshi ariko hariho kimwe ushobora kuvuga ati ikino kironka basi oya basi ataniza no kukubaza aza aribwiriza abona ati ibisiko byashaje ati uzoja muri salo bagukora mu mutwe kugira nyine aza gusohokana basi basi nko muri weekend asohokana none tura weekend kweli kinone kweli nakubwiye abasore basi ntamahera basi ega wewe wana igituma abakobwa benshi uhunya basigaye bakunda abashuga ngira babatamwe amahera kandi menshi kandi bayabahera icarimwe akabahu abasore akugura amayinite nike wahanura abakobwa bafite abasheri babo kandi bakunda abasheri babo ariko ku ruhande bakaba bafite n'abashuga dadi Jake no bahanura umukobwa yoba abona ko akundana na sheri wiwe atamigambi yo kubaka kintu no muhanura nabanze ajye inoti y'abashuga dadi azimara zo abanze ajye inoti hama ni aja kubaka rero aje atekereze yicare yubake wowe uribaza ko ikintu wogikora utakimenyereye dufate nk'uwaramenyereye yere kuguma ubajya amahera ubaza ko hogera kubaka ugaca utekereza ego biroroshe ego kuko urinze ugenda kubaka uba wanabihisemo avuze je nacaguye n'uyu nyene kandi nawe urumva ubugiye gutangura ubuzima bushasha bwo kwirukira abana bawe uronderere n'urugo rwawe nk'ibyo uba basivuze ati wabyikuyemo no mu mutwe turashimiye cyane ku baruro zawe ibyinshi babyumvise ndibaza ngira iyi si tuzoyibandanya kuko basi iriko ibintu byinshi byo kuvuga ko hariho n'abandi basiba usanga bafite abashuga dadi barenga umwe benshi kandi bakamenya ingene babajera bose ibyo tuzoyibandanya mu kindi kiganiro tubibutsa abatarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose yaba YouTube, Instagram na TikTok, Facebook hose ni Wagos TV. Mwe kumena Anshke sigira neza mu kiganiro Let's Vibe kuri Wagos TV tubibutsa abatarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose YouTube, Facebook, TikTok na Instagram hose ni Wagos TV. Murakoze cyane mubandanye mudukurikirana muronka ibiganiro bimeze neza bica kuri Wagos TV. Ciao ciao.